kubashimira cyane mwebwe bose muduteze amatwi muragiye atandukanye bari kuri FM ndetse no kuri YouTube mukomeze kubandanya mumererwa neza cyane. Twizere ko ibintu byose bipanze neza cyane atakibazo na kimwe. Ariko ngo hari amakosa Abahagarikizi yabaye mu rukino rwa Barcelona na equipe yitwa Mallorca. Abahagarikizi bwo muri Espagne buraza gusubira guhinduka. Ibaze uno munsi inzego z'abahagarikizi urahagaritse zahinduwe. Ntibabahagaritse ahubwo barabahinduwe. Haje zishasha. Hari nane mateka gatandukanye muri mitraje. Zahahora mu ishusho imwe. Ariko muvuze mu ishusho mushatse kuvuga iki? Je naravye urukino rwa Mallorca na Barcelona. Guhera hari amakosa yabaye ku ruhande rwahe. Natanguye kuraba urukino rwa Mallorca na Barcelona sanga Rafinha yatsinze. Natanguye kuraba urukino nko guhera ku munota wa 10 gutyo 10 kuduga. Mugabo iyo maze gusanta yuko umuhagarikizi mu kibuga ashobora kuja kuri pressure yo gutanga carton rouge zibiri mu minota n'icambere. Premier mabisi arakantu kuko match iba yamusumbije kibe. Iba yamusumbije ingufu ku ruhande rw'iwanje. Kuko giye kuraba no munsi umupira Lamine Yamal bwa mbere yatanze ku pass. Abahagarikizi yari Manuel Montero. Ya Jose Manuel Montero. Umupira Lamine Yamal yatanze ku pass ku gisindo ca Rafinha abantu barabona ifoto. Abari kuri YouTube barabona ifoto. Abantu bakagira ngo Lamine Yamal ekipe umupira ukuye hanze y'ikibuga kandi ifoto ivyigaragaza. Umupira wari hanze. Bon, ariko hari gice kimwe cy'umupira wari kubocari kikiri ku murongo. Nico amateka avuga muri Espagne bitandukanye no mu Bwongereza. Ko mu Bwongereza je ukuntu ndayibona. Bwongereza umupira kugira ngo witwe ko wasohotse no kurenga wose umurongo. Sivyo? Ukiri ku murongo nka mu Bwongereza. Iyo umupira wacari mu kibuga. Mugabo muri Espagne Higi abamenye Abahagarikizi ipresi kosa. Jona shakira ikosa. Joe kinona shaka ikintu cyo kuva mu mupira ya Mari wamusohokanye ikisino nacitaho cyane kuko mbaye Mike. Hariho partiri mu murongo, hariho partiri hanze. Bisigura bari kuri YouTube channel yacu barabona ko hariho umupira nuraje inyuma yose w'umurongo. Hari igice kimwe cy'umupira kigikora kuri uyu murongo wera. Bisiguye ngo uno munsi kicu umupira wasohotse Jesse no gihagararako. Mugabo ngo no munsi ndasijera ku makosa amwe yagiye arisubiriza. Umusore yahawe carton rouge mu minota ya mbere wa mbere yatanguye gusohogwa Morales ugiye kuraba ikosa ya mbere yakoze yari kosa rimerita karata y'umuhondo. Mugabo kwa leja ku kosa rigira kabiri yakoreye umwana yitwa Lamine Yamal umwanya munini Lamine Yamal niwe yagiye kurondera amaguru y'umusore kugira mwibome yacenze baramutesha equilibre. Mugabo ugiye kuraba ingene umusore Lamine Yamal yigonze ku musore wa Mallorca direct arbitre akacasora ikarata y'umuhondo. Ububona ngo hariho pressure arbitre ariko n'imiburiburi match iri kwiramunenera kujera kuko icambere afise ikarata y'umuhondo kandi koza akoze yari kwiri avertissement gusumba guca wihutira gusora ikarata. Ivyo akwiswe ikarata y'agahama aravuyeyo. Mugabe ikarata y'agahama John Nemeza nkavuga ngo iyi nari kwitanga ntanagiye muri VAR niko se umugabo witwa Vedat Muriki yakoreye Joan Garcia yamuhonyoye mu isura nyina mushira mu crampo. Wanabonye ko rukino ruje guhera amafoto y'umugabo witwa Joan Garcia yagiye hagaragara yari yamaze kuvyimba hano kuri rino gufa ryo hejuru y'ijisho. Mugamba nkacangaruka nkiyumvira eske ko ari Mallorca niba ko kijya karata ya kabiri yavya ikarata y'agahama ariyo réellement hariko Rafinha yakoze mu gice ca mbere yuko imbere yuko rukino runarangira wanashaka umukinyi wa Mallorca afise baro Rafinha achaza avuye inyuma aje kurekipera visa intention yo kurekipera baro abari kuri YouTube barabona ko Rafinha ya uburyo akagasore kambe nimero 2 karega visemo baro dufata karega vise baro kari imbere ya Rafinha kache kamukubita ifente ko kamanukanye baro hepfo kache kayikatisha kayiduza droite Rafinha yajuko nyene no kuguru kwe ko kubamfu amutera umukasi arayorashira hasi. Arbitre acatanga ikarata y'umuhondo kuri Rafinha. Nabonye abisanishije na nikosa Chobe nigeze korera umugabo witwa Orma. Ya ivyo bikagaruka kunyereka mbega iyo hakabaye umukinyi wa Mallorca ari gukora ikosa ari grave nk'iryo Rafinha akoze. Ubwo Rafinha umukinyi wa Mallorca ari guhanwa nk'uburyo Rafinha yahanywemo ukabona ngo hariho dukosa turiko turaba mu kibuga. Mugabo umuhagarikiza agera kakaraba akavuga ati comme si zino equipe zivugisha abantu muri La Liga kandi zitwa ko zikomeye hari ibintu vyo kwareja
uno munsi Jesse nzoba nkigaruka kuri arbitrage yo muri La Liga ibizoba birinze biba uwo munsi nzobitahura kubera iki nibwo buzima tubayemo muri La Liga nibwo batumenyereje ndafata ibintu bibiri byonyene dukompara umwaka waheze n'uyu mwaka nivyo twamye turabara Liga kuva kera ariko mwaka weze c'était le pire kuko birumvikana ko n'abajejwe byo guhagarikira hagi atandukanye barahinduwe bamaze guhindurwa muri Real Madrid uburyo la voix passée yavuze ati twe turasabye ko urukino rwacu mugwigiza imbere muravyanka ubwo abahagarikizi twoca tusubira kwagira kamakenga ko mutamwe dukandamiza imigwi niruke cyo kimwe ubwo competition mwifuza muzava muyibona cyane muzojyamira hagi atandukanye babicisha kuri Real Madrid TV bigaragara ngo batangwe kwerekana amakenga yabo mugabo reka mbanze ngarukana ibintu bibiri abantu bafana equipe Real Madrid na equipe FC Barcelona muri La Liga kazabo ziragoye kujera gusumba umuntu afana Manchester United cyangwa Liverpool cyangwa Arsenal uzorabe influence y'abantu novuga ngo abantu bakunda equipe zo mu Bwongereza n'abanyamupira gusumba abantu bakunda equipe zo muri Espagne ikosa Arsenal yakorewe itsinze match niriguma mu bantu cyane kwera abanyamupira babitahura avuga ati probablement ko natsinzwe n'ibyo muhagarikizi yiyenza ariko nakagomba iyo mba mwiza gusumba sinari kuhava n'ingorane kumumenyereza nako kumuhagarikizi mugiye deja jewe kintu mbona muri Espagne ikintu nemera buri equipe yose hariwe equipe itsinda ukabona ngo yatsinze insinzi irimo amakenga ku buryo iyo umuhagarikizi yari kwihenda gato ugacutakaza match deja jemba mbona amakenga ku rwego rwawe rero biragoye kudijera bwa mbere ku bafana ba Madrid na Barcelona ku bintu byose biba kuhagarikizi gusumba kwakira ko umuhagarikizi yo kwihenda ico ni cyambe sinje ngashimangire ku muhagarikizi yihenze mugabo no kwemeza ngo n'ugwego ruto n'ubundi gwasubiye kugaragara kuri arbitrage yo mu gihugu cya Espagne canke ni arbitrage isubiye gutera amakenga muri Espagne Landry ivuze neza match yezere amakosa 3 canke 4 ubona ko abantu bose bagira gute badahurizako ikosa ya umupira ya Maria Transe baravuga ati nimba bavuga ko wasohotse igihande kimwe wundi ati ntiwasohotse wose n'ibindi mugabo twarayivuze kenshi none nimba VAR yaje ukora iki na intervention de la VAR yabaye kugira ngo bacekinge ko baro yasohotse subizwamo ngo barabe neza icyabaye barabe ko baro yasohotse cyangwa itasohotse habaye kutavugwa ko rumwe ku gitsindo Ferran Torres yasinze yamari ateye umupira kapitena Witega ajyama hasi mugabo hano ndemeza ko ari mank ya matirite rimwe na rimwe no kubura ubujanje kuko umuhagarikiza ataravuga we ntuhagarika nta kintu na kimwe ibintu vyitwa amakosa hari nzavugwa ikosa ku gitsindo ca Torres nuko urashizemwe ivyo bufana nta kuri kugiyemwe kuko nimba ndaguteye ibaruka yitega c'est pas adire ko ndagukoreye ikosa umupira ndawutera mu igore n'inguvu mfise ukawudevya nabu kababara singombwa rubitahagarika abakinyi kibazo cabaye nuko umukinya ajyamye bagumye bamarika amaboko bagiriza umuhagarikizi kutavuza sifle kugira ngo yare turukino umuhagarikizi nimba atarese urukino nuko atakosa abona kandi biragoye ko umuhagarikizi afata responsabilité yo kware turukino atakosa ryabaye yice action ya equipe iri kirarondera igisindo hano kumbure habaye kubura ubujanja ku bakinyi ba equipe ya Mallorca bivugirije bumva ko bohagarika umuhagarikizi atavugije ikigira gatatu ndagaruka ku ikosa rya Rafinha nikosa probablement rya merita carton rouge nimba ku ikosa rya Vedat Muriki wari kubona ko merita carton rouge tanze kuja muri VAR ariko ukaje ukagaruka kayimwa niki cyatumye kwa Rafinha utaja muri VAR kumbura ufatiyo decision mugabo uvuye muri VAR ibi rero byose ugiye kubi shira hamwe ku bwanje byasubiye kugaragaza amakenga kugwego kugira kuri Espagne ariko kandi rimwe na rimwe abagiye batandukanye bibagora kwakira bivanye n'urugero bakunda mu bigwi yabo kuba abanyamupira badafise bivanye n'urukundo rurenze bakunda Madrid na Barcelona ibi rero je nditeze ko n'ubundi tugiye kubibamo mu isezo kuko nk'ugiye kuraba Mallorca ni yavuze byinshi bigiye bitandukanye ariko ibi dufata karonkejo Madrid nayo nitsindwa ikorewe nk'ibi ibi biraca kuri Madrid TV ejo Barcelona nibishikira nka Madrid bakiyenda nabo kuri match yabo nkuko muhagarikiza kitwara nkuko yitwaye kuri match yabo barabicisha kuri Mundo Deportivo usange bakombinya amakosa ze ngo byagenze mwaka uheze usange bayashize kugira ngo batake Madrid nkuko na Madrid nayo ikunze kubikora rimwe na rimwe yataka Barcelona rero ibi jenemeza ko muri Espagne mu mwaka uheze byarabaye n'uyu mwaka tugiye kubamo deja utango yariyo tension mwanse ku Porto rukino rwacu mucangro Porto rukino dovisa makenga ku muhagarikizi bahindura strategy bora bakoresha mu jana ubuhagarikiza avuga ati ubu muhagarikiza zaramenyekana umunsi umwe mbere uko match bacanga ise buca match iba ivyo byose nimwe bigaragaza ngo n'ubundi na fact yemeza 100% ko muri Espagne bize ubuhagarikizi bwa canke nivo yabo babo bayishima no munsi ku mugabane wa Burayi byanagaragaye kuko mu bikombe bigiye bitandukanye bigaragara ngo bahagarikize mu gihugu cya Espagne biri mu kwizego
oya biragoye nivyo kubahagarikizi Vedaste muri kikosa yakoze rimita carte rouge nta muntu yobiharira kandi Bahagarikizi yagiye muri VAR nyuma yuko atari yaribonye nkuko abishaka agaruka atanga rouge Rafinha yakoze ikosa mu carte jaune utagiye muri VAR Faregera VAR intervient nta intervention ya VAR yahabaye nivyo rero ku makosa y'Abahagarikizi ni kurinda tukaraba ubwo umugwi mushasha uretse kujaho muri comité d'arbitrage mu gihugu cya Espagne uje guhindura iki no kurinda tukaraba ko hari ico bagiye kwa bohindura tuje kwa Real Madrid avuga ngo umwaka uzohera bigeze umwaka uzohera nyine ari ukunyene none sivyo twabaye no mwaka wese gana umwaka wese twari turimo kurinda tukaraba ko hari ico biza kwa bihindura dukomeze amakuru yacu